nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Nahazwa mukama. Muri rya minsi Yezu yaciriye abigishwa biwe y'umugani ati, ubwami bw'ijuru bwogereranywa n'abakobwa 10 bafashe amatara baja gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bijuju, abandi 5 incabwenge. Bano 5 rero bibijuju bafata amatara ntibatwarana n'amavuta. Bano b'incabwenge mu gufata amatara batwarana n'amavuta mu ducupa. Umukwe atevye bose batangura gutura ingiga, hanyuma barasinzira. Mwijoro hagati bumva urwamo ngo nguyu mukwe arashitse, ingo mumusanganire. Babigeme bose baravyuka bacana amatara yabo. Bamwe 5 b'ibijuju babarira bamwe b'incabwenge bati, nimutugabanirize ku mavuta yanyu, amatara yacu yazimye. Nabo barabishura bati, twohava tubura twese, nimugende ku badandaza mwigurire. Bagiye rero kuyagura, umukwe arashika, abaraho binjirana nawe mu bugeni, baca bugara urugi. Hanyuma rero babandi nabo baraza bati, muhanyi twugururire. Nawe arabishura ati, sindabazi. Nimwame maso, kuko mutazi umunsi ntimumenye n'isaha. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ijambo ry'Imana ryagarutse ku kintu kimwe gikomeye cyane, mu ijambo rimwe rikomeye ryagiye riraza, mwumvise ryaje mu gisomwa ca mbere rijanye n'ubwenge. Mu nkuru nziza naho ikagereranya ubwami bw'Imana kubazi kubwitegurira ngo nk'abigeme 10 b'incabwenge bagiye ngo gusanganira umukwe, biteguye neza, batwaye amatara, ariko kandi ngo bagatwara n'amavuta. Ubwenge ni iki mu maso y'Imana? Hari ikintu twumvise mu gisomwa ca mbere, Paulo agerageza kwerekana ubundi bwenge, ngo ubwenge bw'umusaraba. Ubwenge bw'umusaraba. Paulo akagira ati, ivyo birasiga abagereki, bigasiga n'abayahudi. Ati mugabo kuba Kristo n'ububasha bw'Imana budukiza. Yezu nako Paulo akerekana ati, hariho ubwenge bw'Imana, ubwenge bunyegeje mu musaraba. Mbonereho akaryo ko kwishura umuntu nabonye agira commentaire kuri Facebook ku bintu twari twapibriye kuri Radio Maria bijanye n'umusaraba wa Kristo. Hari abaprotestanti iyo bumvise umusaraba wa Kristo kandi bemera Yezu Kristo, bakabona igihe twebwe tumanika umusaraba, bagaca bavuga ngo mbega mwebwe ngo Yezu wanyu ngo aracari ku musaraba. Iryo jambo ntarabe bagira ngo Yezu wanyu ngo yama ku musaraba ngo aracari ku musaraba. Sinzi ko iki gisomwa bahora bagisoma, iki gisomwa ca mbere mwacumvirije neza. Sinzi ko bahora bagisoma. Paulo akagira ati, igihe abayahudi basaba ikimenyetso, abagiriki nabo bakarondera ubwenge, tweho tumenyesha Kristo yabambwe ku musaraba. Twebwe tumenyesha Kristo yabambwe ku musaraba. So kuvuga yuko Kristo womenga n'ubu arabambwe, mugabo kandi arabambwe, aracari ku musaraba. Iyo tuvuze ko akiri ku musaraba, nukugomba kandi kwerekana yuko Yezu ntiyirengagiza imisaraba yacu, tugitwaye twishushanya nawe. Hari ahantu Paulo mwibaruwa yandikiye abanyakorosi agira ati, ngo mu kubabara kwanje ndiko ndasozera ivyasigaye ku kubabara kwa Yezu Kristo. Yezu aracari ku musaraba kubw'urukundo akunda umuntu wese, igihe yikorera umusaraba we mu rukundo, akarondera kumwigana, akarondera guca mu makanda yiwe. Ni Yezu ari ku musaraba. Mugabo kandi n'umusaraba
wamwugururiye intsinzi, ni ububasha bushikana mu ntsinzi y'Imana. Umusaraba ushikana ku ntsinzi kubera iki? Kubera bwa bwenge bundi, ya mavuta twumvise ya za ncabwenge zitwara amatara ariko zigatwara n'amavuta. Ayo mavuta nayahe? Ubwo bwenge nubuhe? Umusaraba wa Kristu ntawo utandukaniye na ya misaraba yindi yose mu bwuzure bwa kera. Ataco yari ivuze kinini atari ukwibukiriza ya nzoka babamba ku musaraba mu bugaragwa, ngo abakomowe bagaheza bakayiraba bagakira. Ariko umusaraba wa Kristu aho uhambariye ni iki? Nuko ariho hantu hagaragaye urukundo mu buryo buhejeje. Niho hari performance ya nyuma y'urukundo. Mu bisanzwe igihe ubwiye umugenzi wawe yuko umukunda, cyangwa ukabwira Yezu yuko umukunda, ukabwira Imana yuko uyikunda, ni ukuvuga yuko ugira uti nditeguriye kwemera ibyoza byose bimpama, mugabo sinshobora kuguhemukira wewe kubw'urukundo ndagufitiye. Nico bivuga. Umugabo yemeye kubakana n'umugore we mu rukundo, abagize ati sinzopfa ndaguhemukiye, nzogukunda. Abazungu baca bagereka ko ngo ugwaye canke ukomeye. Akomeye umenga biroroshe, agwaye biragoye. Haca haza bwa bubasha, haca haza ya mavuta y'urukundo rwa Kristu, haca haza bwa bwenge bw'Imana, kumenya kwikora umusaraba ukagira uti uyu ukumukunda si ibintu bisanzwe, ibintu by'ibishobisho gusa. Oya, nibanga ryo kugaragaza Imana mu buzima bw'abantu. Imana itadukunda nk'abantu bakundukize, bakunda uwo bikundiye, bakunda igihe bimeze neza, ariko idahemuka, ikugumiriza n'igihe ibintu bimeze nabi, ikugumiza kwa gashambara, ikemerayo ikambugwa, igasigara ari ubusa ku musaraba, kugira ngo we wambare, usubire kwambara urukundo rw'Imana. Ubwo bwenge burasiga kenshi, cyane cyane buranagora kwakira no gutwara igihe umuntu ari ku musaraba. Mugabo n'umuntu wese ashaka kuronka atari insiguro nk'ijya turonka mu ishure dusoma mu bitabo y'ivy'ubwenge bw'umuntu, ashaka kumva lo sens, igaburira umutima, igatanga inguvu, igatanga iki twumvise ububasha, la puissance yo gutwara ibintu bigoye, no kwihweza Yezu ku musaraba. Hariho ibintu bishobora gushika mu buzima bw'abantu udashobora gutorera inyishu, udashobora gutorera insiguro utaravye Yezu ku musaraba. Kandi Yezu akakubwira ati reka kurondera kugira ibiharuro, reka kurondeza amarecherche ngo ugiye kurondera ama bibliothèque uraba umuntu abisigura neza. Oya, akira urukundo rwa, wumve yuko no ngaho sindagutererana, kuko jewe ndagukunda odola no hejuru y'igihe ibintu biba bimeze nabi, ngumana nawe. Ukumva Yezu akongora akakubwira ati humura turi kumwe. Iryo humure Yezu aduha ryo kutwereka ati narahaciye ndahazi, nzohakugumya, gumya umutima. Ivyo si ibintu uja gusigura mu bitabo, si n'ibintu. Hani igihe ubona yuko n'umuntu ariko arababara, ukabona yuko kuja kumusigurira ihangane bizohera, uzi gute ko bizohera? Mugabo kumuba hafi, ukamufasha ukamuhoroshereza ububabare, mugasangira kana kariya, bikamutuma yumva ati yagagamundi umukamari muri uyu yamundungikiye. Bikaremesha gusumba amajambo wo kubaka meza aherana n'ukurenganya. Umuntu akugwaje atarinda kugusigurira birebire, kumbura akanagusomera ijambo ry'Imana, akakumvisha yuko Imana iri hafi yawe,
birakwiye gusumba umuntu yoza akagusomera mu gitabo. Turumva rero ngo ndagusigurire gatonya, hari umuhinga yigeze kuvuga gutya na gutya. Ivyo bimumarira iki? Atari ukumenga ubwo bwenge bundi umuntu Imana yahaye umuntu bwo mu bitabo umenga ntaco buvuze, mugabo bufise aho bugarukiriza, nageze kubabwira umupatiri twigeze kubana w'incabwenge atanga amakonferansi au niveau international, n'abahinga b'abazungu akabakoranya akabayagira bose bakamukomera amashi. Nageze vuga ati narigeze kuja i Buraya ndagenda kuraba umuntu w'incabwenge rwose, jewe yandeze, yanyigishije, yanamfashije gushikaho nagejeje na jewe. Ati sanga n'umuntu ari muri ya mazu begeranirizamwo abantu bashaje, asigaye acira inkonda, atamikwa ibintu vyose, ataca cishoboreye, atakibasha na jewe no kumenya neza. Niyo naciye mvuga nti bwa bundi ibintu Pawulo avuga. Mwumvise ingene Pawulo agira ati ngo mbega icabwenge iri hehe, ikijuju kiri hehe, ngo ikidambidambi kiri hehe? Hariho ahantu twese ubuzima budushira kuri denominateur commun, twese. Nico gituma ni waronka ubwenge, bwugurure bubu bwenge burondeza kumva ubwenge bw'Imana, bukorera Imana, bwakira ububasha bw'Imana. Ntubukoreshe kugira ngo bugushikanaho uvuga ngo Imana ntayiriho kandi ariyo yabuguhaye. Ntubukoreshe ngo bugushikanaho wibaza uti uri igihanga ngo urarengeye abandi bose. Oya, ahubwo wategerezwa kubukoresha bugaheza bukagira neza, bukaza buragufasha kumviriza ubwenge bw'Imana mu musaraba wa Kristo, bukagufasha kubaha uwundi, bukagufasha gusonera Imana. Hari abantu ubona ngo barize bagaca bacika bazira rumenyetso. Umuntu akibaza ati none hazoza igihe ivyo bihere? None uzowagarukiye kuri ivyo wisigurira bigarukira aho ubona? Ivyo utabona nivyo vyinshi, kuko ntawe ushobora kugira ubwenge bw'ibintu vyose. Azogira ubwenge bw'ikintu kimwe, igihande kimwe mu buzima bw'abantu. Nimba ufise ubwenge bwo muri biologie, ntufise ubwenge bwo mu biharuro, ntufise ubwenge bwo muri medicine, ntufise ubwenge bwo muri ibi bindi. Ariko hari uwitwa Imana afise ubwenge bw'ivyo vyose, kandi n'igihe buheze agahoraho, akagushira mu buzima budahera. Uyo rero ukubaho neza tumwitegurira nuko n'ubwenge bwacu tuheza tukabureka akabunyengetereza mu rukundo rwiwe, ya mavuta, kugira ngo nihagera ko buzima. Kuko twese kujya twumvise ngo incabwenge n'ibijuju bose barakubitwa n'itiro ya denominateur commun. Mugabo hari umwe ubwenge bwiwe burimwo amavuta, yabitse amavuta, rwa rukundo, ngo naho nsinziriye umutima wanje uraveya, uguma uri mu rukundo. Twese turageragezwa, twese turoshwa nabi, ariko ntiturimwo ububasha bumwe bw'urukundo bw'ingene ivyo tubijabuka. Hariho abamenya kubibamwo mu rukundo rw'Imana, abafise amavuta y'urukundo rw'Imana, bama bagavye ku buryo bw'uko uyu mukunzi wabo aje bamwumva bakamusanganira. Aho abandi nabo bisanga badafise itara, kagatara kacaka, kuko batwawe n'ibindi bintu vyinshi, bari mu mwijima. Iri tara riguma ryaka n'utuvuta bibibutse. Mwibuke wa munsi w'ibatisimo, mwibuke wa munsi w'ibatisimo baduha itara ryaka. Musatsi wetu akatubwira ati, ari abana batonya, kagira ati bavyeyi nimwege mushinzwe uwo muco, ngo murama mumurikira uyo mwana, ngo ntazace mu nzira y'umwijima, ahandi ho mwomubura aho mwamubonye. Hari imyijima myinshi y'ubwoko bwinshi aho hanze ducamo, igashobora kuzimya itara.
ariko kuwumenye kugaruka akazaraza Imana ikamudomekera muri rwa rukundo rwayo, mu gisabisho, mu kuguma yakira neza amasakramentu, mu kuguma yikonekita ku Mana, urukundo rw'Imana rugahoraho, akaguma yumva yuko hariho umukunzi adashobora guhanagurika mu mutima wiwe no mu bwenge bwiwe. N'igihe byashitse ugasanga aramuhemutse ko, akumva yuko itiro ridafata kuko yataye umukunzi, akiwabira kugira ati subirane n'umukunzi. Kuko twese turakubitwa n'itiro tugasinzira, ariko ntidusinzira mu mutima umwe. Twitwararike rero n'ubundi kuzigama urwo rukundo rw'umukunzi. Yezu amaze igihe ariko aratuyagira ingene ihindukira ryiwe ari surprise, ngo araho rimeze ngo nk'igisuma giteye, kagira ati mwami mugavye. Vuga yuko mwihindukira rya Yezu Kristu harimo ikintu kigoye, kizoba dramatique ku bantu batazoba biteguye, izoba ari surprise désagréable, kugira igisuma kiza kigazana di surprise désagréable. Hariho abantu bazokwisanga bakubiswe na surprise désagréable. Ko narababwiye, ndafata nk'akarorero, nk'abantu bari mu mwijima wo kungukira muri ibi bintu vy'ibitoro babifunze bakagira gute, abantu bagapfa kubera bo. Rero nkaho nkibaza ko Yezu ko bashaka ko Yezu ko garuka, abo ni bashaka gushaka ko Yezu ko garuka, kuko baca bagira ubwoba bati aratumara, twaramuririye ko abantu biwe, twaratungiye ku bukene bw'abantu biwe. Abo ni bo bashaka ko garuka. Ariko hariho abandi ahubwo bariko baritanga bagatumika ijoro n'umurango kugira ngo iyi situation ihinduke, barimwo urukundo, barimwo amavuta. Abo hamwe Yezu yoza bagira bati yo ahubwo nyaragasa udufashe ibi bintu vyatunaniye, udufashe ibintu vyatunaniye. Barahimbariwe. Kuri abo badashaka ko ibintu bariko baratungira mu bintu biriko vyica abandi, canke n'abandi bose bakorera mu mwijima benuyo, amacakubiri, ubwicanyi, urwanko, inzigo, ishari, bya bintu nyene muzi vy'umwijima, ingeso mbi, ukudandaza ivy'Imana. Abo nibo shima ko Yezu agaruka. Abo umunsi wa Yezu bazira nk'igisuma. C'est une surprise désagréable. Abandi nabo bari muri ayo mavuta, bafise ayo mavuta, bagira bati kaze Mukama Yezu, ingwa ahubwo turakunyotewe. Nabo rero Yezu aza nk'umunega wabo. Ni inyishushanyo ya kabiri Yezu aduhaye ngo y'umukwe aza. Nukuvuga azagana abantu bamukunda, bamwiteguriye. Mugabo Yezu akagira ati mugabe, ubwo muri mu gihagararo c'abantu bamwiteguriye, canke muri mu gihagararo c'abantu badashaka kwaza, badashaka kwaza. Nakaryo keza kugira ngo hari igihe usanga ivyo bibiri bishobora kutubamwo. Mugabo uyu munsi ijambo ry'Imana rikagira ati gerageza kugwana ube musobanuka. Urugendo Imana ikidutije tukarugira ubwo tuza turisobanuramwo, ntitugume ku ruhande umwe umenga turi abantu bashaka ko ataza, aya tukaba abantu nabo biteguriye ko yoza. Urugendo nica ruduhereye uyu mwanya duhaye kugira ngo tube mu gihagararo c'abaguma bamusanganira ukwaza, ngo kugira ngo mu buninahazwa hazogarukira ntituze tunyuzugwe no kutamumenya, kuko twagiye turimenyereza kumwakira mu maza yiwe ahishije, ayaza muri ubu buryo buhishije. Hazoza igihe aze mu buninahazwa. Umukama atuzigamire twese amavuta yiwe, rwa rukundo rwiwe ntirutakare, ntiruzimizwe, ntirutimbishwe n'imiruho, ukwimenyera, uburuhe, amagorwa, ubukene, ibibazo. Gusaba Umukama ngo urukundo rwiwe, bwa bubasha bw'umusaraba
bugume butsinda muri twebwe, bugume buduteruye, tugume duhagaze mu gihagararo c'abiteguriye kumusanganira, mbere tujabutse n'igihe cacu aho tugeza, aho yashize ubushobozi bwacu bwose, tujabutse n'igihe cacu ngo kimusanganire. Ibintu turiko turabamwo, ducamwo mu buzima bwa misi yose, tugasaba umukama akaduha kubihagararamwo dufise ubwo bubasha,